Haleluya, ndabaramukije bene data bakunzi, amahoro ya Yesu Kristo nabane namwe mwese. Muri kumwe na Chaine HABONAYO, mpaye icubahiro Imana data kuko isuye kuvyemera kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Bwirukiro Mana yera yo mwijuru, ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya umpaye kugira ngo nsubire kuganira ku vyawe, nganira na bene data. Ndasabye muhemu wawe yera Kristo abari wandongora rero, kandi ibyo tuvuga byose bigirire ikimazi uwuvyumva wese. Urakoze Yesu kudufasha, ni mu izina ryawe ryera, amen. Haleluya. Nashaka mbanze imbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, mbanze ndirimbe rya ndirimbo y'ijana na mirongo ibiri n'indwi. Haleluya. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditavye Yesu, ndaje mukiza w'amaraso wavuye anyoza ntunganye. Ndazi ko mfise ibyaha byinshi mu mutima, byose ndabikuzaniye, nawe ubinkureko. Nditavye Yesu, ndaje mukiza w'amaraso wavuye anyoza ntunganye. Shima amaraso yawe ankuye kw'ibyaha, mpimbaza n'ubushobozi bunkiza intege nke. Nditavye Yesu, ndaje mukiza w'amaraso wavuye anyoza ntunganye. Amen. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Uyu muririmbyi yarisabiye ati mwami, ati ndazi ko mfise ibyaha byinshi mu mutima, ati byose ndabikuzaniye nawe ubinkureko. Kandi Imana dusenga ni Imana yacu, ni Imana yumva. Imana ishimwe. Turashaka gusangira ku ijambo ry'Imana. Dusanga hariya mu gitabo ca Yohana, igice ni 5. Ego ni kiriya gice turaza kurabamwo imirongo imwe. Turahera hariya ku murongo wa 5. Turasoma mu izina rya Yesu. Ngo hariho umuntu yari afise ingwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Unagwaye aramwishura ati mwami, nta muntu mfise wo kunterera mu kidengeri iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Yesu aramubwira ati va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Haleluya. Buno nyene uwo muntu arakira,
Imana ishimwe. Yikorera ikirago ciwe aragenda. Ariko uwo munsi hari ku isabato. Nuko abayuda babwira uwakijijwe bati, erega ni ku isabato, ntivyemererwa ko wikorera ikirago cawe. Nawe arabishura ati, uwankijije niwe yambariye ati, ikorera ikirago cawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde yakubariye ngo ikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyarazi uwo ari we, kuko Yesu yaciye yigira, kuko aho hantu hari abantu benshi. Imana nishimwe. Hano n'amajambo musanzwe muzi bene data, n'amajambo avuga ku vyerekeye ikidengeri. Umuntu yarangwariye ku kidengeri. Hanyuma kandi ngo aho hantu hari abantu benshi cane bari bagwaye. Dusomye ngo cari ku kidengeri citwa Betesida. Ngo kandi aho hantu hari abantu bagwaye b'ubwoko bwinshi. Ngo hariho impumyi, hariho abamugaye, hariho abafise ingwara za zindi zose sanzwe muzi batarinze kudondagura. Ariko bavuze ngo hari abantu benshi cane. Murindi jambo abafise ingorane si wewe gusa. Oya, si wewe gusa, si jewe gusa, ni benshi. Bamwe bafise ingwara iyi, abandi bafise iriya, abandi bafise iriya. Ariko uko bisa kose, Kristo Yesu n'umuganga mwiza. Amen. Yesu Kristo n'umuganga mwiza. Rero ngo kuri ico kidengeri ngo abagwaye bose niho bakoranira. Hanyuma ngo rimwe na rimwe Bibiliya ivuga ngo ntivuga ko uwo mumarayika yaza kuzikura amazi umwanya wose. Yavuga ngo rimwe na rimwe umumarayika yahora yururuka. Hanyuma rero amaze kuzikura ya mazi agasa nkaho umenga arayakoroga, ngo umuntu umwe yatanguye kwinjiramwo niwe yakira. Rero biboneka rwose yuko hariho abantu babagwaje, kuko uravye umuntu ngene yavuze ngo singira abangwaza. Ntiyavuze ati mbabaraha naha, kuko Yesu yarabizi. Ariko wewe ikibazo yari afise nyamukuru nuko atagira uwumugwaza ngo amuterereyo vuba, kuko urumva yaragwaye. Ntivyoroshe ko yari guca ahaguruka ngo yirukange gutanganwa n'abandi. Wewe rero acava atanga ikibazo ngo singira uwungwaza. Turashimiye Imana. Imana yo mwijuru yararavye aya majambo dusoma n'ivyabaye. Uyu muntu ngo yararavye ngo abona ngo uyu muntu ngo hamaze imyaka myinshi, 38 n'imyaka myinshi cane. Iyi myaka yari amaze rero ngo iminsi yose yama areretse. Ariko naho yorereka gute, nta nguvu yari afite zo kwitererayo. Hariho abandi bari ngo bamutanga imyaka 38. Ngo hama ngo Yesu ngo aramwitegereza, ngo amenye ko hamaze imyaka myinshi. Mana ishimwe. Burya Yesu nta kintu na kimwe atamenya. Niyo myaka umaze uzenguruka uwo musozi wawe, Yesu arayizi. Yesu arayizi iyo myaka umaze wamusengera ico kintu bikugoye, kandi bandi ubona imbere yawe bakira birirwa barashinga intahe ko Yesu yabakijije. Ariko nawe bikama umengana ivya bindi. Imyaka 38 bene data ni myinshi cane. Ubabara, ugwaye, uri ku musego. Kandi si ibyo gusa, urumva yari yavuye ni wabo aragenda aho abandi bakirira. Nawe bishoboka yuko wavuye hariya kwa Satani ye wari uraza winjira muri Yesu, aho abandi wirirwa urabona bakirirayo. Ariko wowe no gushikiza isaha nturakira. Reka nkubwire, guteba kw'Imana niko kugira neza kwayo. Haleluya. Bipfa kuba bitakuvuye ko nguvuga uti niki kintu cantumye ibi bintu bitamera neza.
ariko Yesu ngo yarabibona uyu muntu umwaka wa mbere umwaka wa kabiri n'umunsi afata decision yo kugenda kuri ico kidengeri Yesu yarabizi yarabibona kandi nyene n'abagwaza nabo ntitwobashavurira kuko imyaka 38 ni myinshi ni myinshi n'abagwaje bararuha si urwaye gusa ruha n'abagwaje nyene bararuha ariko Yesu ntaruha kandi byose arabisobanukiwe ngo acaramwegera ngo aramubaza ati mbega mugwaye ndagukorera iki? Haleluya, uragomba gukira. Ndashima Imana. Imana yabaze ibibazo kandi bizi, ariko yashaka ngo yiyaturire n'akanwa kiwe avuga ibimuziriye mu mutima wiwe, avuga ikico gipfungu kiri ku mutima we n'ikihe. Mbega n'igipfungu c'ukugomba gukira koko? Ariko yari afise igipfungu c'abantu. Aravuga ati imfisi hariho abantu bahise kungwaza, hariho abantu bangwaje canke badakerebutse. Ntiyavuga ntiyishura ikibazo abajijwe, ariko avuga ikibazo kimuremeye ku mutima wiwe. Imana ihabwe icubahiro. Yesu yashaka ko imufasha agakura abantu mu mutima wiwe, akaja ku ruhande rwiwe, akaja ku ngorane ziwe. Mwene data, Yesu agufashe ukura abantu mu mutima wawe, ahubwo uhagarare ku kibazo cawe. Aba arico hangana naco, abantu nabo ubarekere Kristo kuko burya ntibukwiremeka ivyabo n'ivyabo nabo nyene birabananiye. Abantu rero tuje tubababarira, kandi umuntu yikorera uwundi afise ikibazo kinini. Reka kwikorera uwundi, ahubwo ikorera ivyawe. Nubona umuntu agufashije ushima Imana uti nukuri ni Imana ibikoze. Ariko umuntu ntukanamwiyumvire ko na gatonye. Oya, umwiyumvire kumusengera, umwiyumvire kumukunda, ariko ntukayamwiyumvire ko ibibi, kubera yuko ivyo wifuza ko yokugirira nawe yifuza ababimugirira. Rero Yesu aca mukura kuri ico kibazo yari afise co kuvuga ngo abantu ngo mbuza abantu bantererayo, abandi bafise ababo ntuze we barabafasha. Imana idufashe yo Mana. Yesu rero aca aramubwira ngo ikorera ikirago cawe. Imana ishimwe. Ikorera ikirago cawe, ugishire ku mutwe, ugende. Wahora ukiryamye kw'iyi myaka yose, ubu harageze, gishire ku mutwe nawe ugiterure wigire. Cahora arico kikubereye umusego, ariko uyu munsi niwe ukijana aho ushaka. Haleluya. Yesu ahindura ibintu beneda. Uhora amaze imyaka 38 atava hasi, ubwo acatangura kuba muzima. Ivyari bimuhanze Yesu abarabikijije. Yesu nashimwe. Amaze kwikorera ico kirago, ico kirago ciwe, abanyedini nabo bati twatanzwe. Yewe, abayuda bati mbega wa muntu uruwahe? Erega uyu munsi ni kw'isabato, kirazira yuko umuntu yikorera ikintu kw'isabato. Barabashika dini kweli. Kandi bose bari babizi uko yuko kw'isabato nta muntu akora ibintu nk'ivyo. Ariko yavuze ijambo ryoshe, aterega si jewe. Haleluya. Ati wankijije. Icambere wankijije ntiyubahirije iyo sabato yanyu muvuga. Kuko wankijije daboro yankijije kw'isabato. Kandi uwo nyene yankijije niwe yambwiye ati ikorere ugende. Rero si jewe. Kandi aho mumbona nahora ngwaye ahantu rimaze imyaka myinshi ndaharyamye. None yambwiye ati nikorere ngende. Imana ishimwe. Baha abantu batangazwa no kumva uwo muntu yubahutse akabwira umuntu ngo nabikora. Ati none uyu muntu ninde? Murindi jambo tubwira uwo muntu tugende kumufata. Umuntu yubahutse akabwira abantu ngo bakora ibyo kw'isabato, atubahiriza isabato, uwo muntu ninde? Nawe rero ngo ntiyaranamuzi, ngo kuko aho hantu hari abantu benshi. Ariko Imana ishimwe, mu bantu benshi
Yesu arashobora kuza akagutora nshuti yanje. Mu bantu benshi Yesu azoza akunobemwo, agukuremwo, agukorera igitangaza, akurenganisha abandi. Haleluya, kuko igihe cabo cageze cyo gutabarwa. Uyu muntu abandi bahora bakirabona bikamubabaza mu mutima, ariko igihe ciwe nticari bwagere. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu acaramukiza. Rero acaragenda, wa muntu namushimiye. Ninde ari kumuhagarika kandi wamukijije ari bamuhaye itegeko? Bene data, aha nca mbona ijambo ryitwa kubaha Imana canke kubaha amategeko. Tugenze gute? Erega Imana iri hejuru y'amategeko yose, kandi ugomba kunezereza Imana agenda yumvira Imana, akagenda yubaha Imana. Ariko Satani nawe azozana ikindi kintu cy'iruhande gisa nkaho umenga naco nyene kigufise ku bushobozi, kize kukubuza kiti ekaye erega ibi ntibikogwa. Ariko Yesu yavuze nshuti yanje, Yesu niyavuga uco hitamwo neza, kuko abantu bahitamwo kutumvira Imana kugira ngo boye kuja mwihamwa canke boye kumererwa nabi, boye kugirante, bakumva umenga bopfuma bagarariza Imana ahubwo bagarariza abandi. Ariko ndakubwira mu nyonga z'Imana isumba byose, uhitemwo neza, kuko Yesu niwe afise kubaho k'umuntu, niwe afise byose biri mu ntoke ziwe. Abivuze ati uyu munsi ibyawe bihereye aha nyene, nta utangira, nta nuwo gutabara, ntibishoboka. Kandi abawumva bamubwiye bateka reka kwikorera, iyi myaka yari amaze bari bayibona, barabona iminsi nabo amaze aho hantu, ariko ntibari bwigere bamutabara. Ariko umunsi wo gutabaga ushitse, amajwi yo kukuburabuza no kukugumiza mu ngorane acarahaguruka, nkaho womenga bamufitiye impuhwe, bavuze ati reka gucumura, wowe urakoze icaha ku munsi w'isabato. None ku munsi w'isabato wewe uko yaryamye aho hantu, amasabato angana gute yaryamye aho hantu agwaye? Yesu nahabwa icubahiro. Yesu yavuze rero ijambo ryanryoheye cane, ngo yaciye amubona mu rusengero, ngo amubonye mu rusengero rero umva yarakize, hama aragenda mu rusengero nyene nkuko bisanzwe nk'abakristo, aca aramubona aramwibuka ati wewe ni wa wundi wari umaze imyaka hahandi. Aca aramubwira ijambo ati umve rero ndakubarire, hariho ico utaruzi, hari banga kirya kintu nagukoreye, nagukijije ingwara zawe, ariko ziya ngwara hariho ibyaha wari warakoze. Nuko rero wirinde ntukongere gukora icaha, kuko nukora icaha uzobona ibindi biruta biriya wabonye. Iryari imyaka 38 ni wasubira. Bene data nshuti z'umusaraba, nongere ngaruka kuri iki kintu nama ndiko ndakivuga kenshi, abantu bakavuga ngo none ngo ngira ngo ndakabije. Ibyaha biratera ingorane, ibyaha biratera ingorane, ibyaha biratera ingwara, ibyaha biratera ubukene, ibyaha biratera ingorane z'uburyo bwose uko wozumva. Ibyaha byo ni umuzi w'ibi byose. Wirinde icaha mwene da, nawe Yesu azokubungabunga, azogutabara. Yamubwiye umuntu ati wirinde. Reka dusome ujya murongo. Haleluya. Ku murongo Yohana 5 ku murongo wa 15, ngo uno muntu agenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije. Nico cyatumye abayuda bahama Yesu, kuko yakoze ibyo ku isabato. Yesu arababwira ati data arakora kugeza n'ubu, nanje ndakora. Imana nishimwe. Haleluya. Yesu yavuze ati nabikoze ku isabato kuko data yantumye, nawe nyene ku isabato arakora, nanje ndakora. Imana nishimwe. Ku murongo w'14 rero ingene yabwiye wa wundi yaragwaye
ngo hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati raba wakize ntugasubire gukora icaha kugira ngo ntuzobone ibiruti vya mbere. Ntugasubire gukora icaha kugira ngo ntuzobone ibiruti vya mbere. Reka mwene data uri kuranyumviriza wumve uko data wa twese ameze. Uko data wa twese ameze. Hari abantu benshi bari mu byago ariko batabona ngo mbega ibi bintu byavuye kuki. Ushobora kuba utabibona ariko niwaje imbere y'Imana ugasenga, Imana izokubwira. Niyumva niyabishaka izobikubarira. Niyabikushaka izobikubwira. Rero ikibabaje nuko umuntu ashobora kuja muri ico gihano, ndi buvuge nti ni igihano c'Imana. Imana ibishaka ko ikwiyereka ukabivamwo ukabandanya inzira y'Imana neza mu bugororotsi. Ariko kenshi iyo abantu bari mu byago nk'ivyo, kenshi ntibiyumvira no kubaza Imana ati mbe Imana nakoze iki. Kandi hanini baca baja mu mwidodombo, mu mwidogo no kubabara, ariko ntibibaze kwegera Imana. Ariko hari banga uku kuntu uyu muntu Imana yamubwiye ati raba wakize ntugasubire gukora ibyaha kuko niwasubira uzobona ibiruta ivyo. Reka nigendere inshuti y'umusaraba, kwari kukugurura amaso gusa kugira ngo urabe situation yose izogushikira. Icambere uzovuga uti wa Mana ungirira imbabazi. Iyo niyo principe kuva maze kumenyera ibanga nagize, naho no kumva umusonga urabije rimwe. Icambere vuga ni maraso ya Yesu, maraso ya Yesu, ntabara mwami, mbabarira mu izina rya Yesu, mbabarira. Mbabarira iki kintu gitewe n'uwo musonga, iki kintu gitumye uwo musonga uba, icaha nakoze Mana kimbabarire. Ucumbabarira n'igihano bijanye. Kuko nahishuriwe yuko ushobora kugira ingorane, ushobora kubabaza Imana, hanyuma hakaba hari igihano bijanye. Urababaje Imana kandi muri uko kubabaza Imana hari igihano bijana. Twebwe ntituri mu barindira ngo tuzohanwa ku munsi w'iherezo. Oya, bariya bazohanwa hariya ntituri kumwe kuko twakiriye Yesu. Kandi nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo uhora haraduhana ngo kugira ngo ntituzoze guhanirwa hamwe n'abisi. Ntituzoje kuhanirwa hamwe n'abisi. Rero uko ubona data ariko araguhana ushima Imana kuko ari ku neza yawe. Haleluya. Ubundi yo nakwihorera urupfu ukazokuzana ukagusanga muri ivyo vyaha ukaja guhanirwa hamwe n'abisi. Rero umwami Imana dufashe. Yesu n'umutabazi, Yesu aratabara. Yesu aratabara. Uyu muntu Yesu yaramukijije kandi yamubwiye amajambo akomeye, ariko hamwe yamukiza yamubwiye gusa ati korera ikirago cawe ugende. Ariko ico tubona nuko amaze kugenda ntiyaciye apotera, ahubwo yaciye ashishikara kuja mu ngoro y'Imana. Haleluya. Yarabayeho konesa. Yarashimye ibyo umwami Imana yamukoreye ati reka nje mu ngoro y'Imana. Kuko Yesu irigira kabiri yamusanze mu ngoro y'Imana aca muhishurira n'ibindi. Bene data ntimukareke gukoranira hamwe. Bene data mushime kuja mu ngoro y'Imana. Bene data mushime kwegeranira mu ngoro y'Imana. Yesu we, Imana idufasha. Muri iyi minsi hari inyigisho zitandukanye zibwira abantu ngo nimuve mu masengero. Nabonye abantu benshi bariko barita ngo n'abantu bahagaze neza mu vy'Imana babwira abantu ngo nibave mu masengero. Ariko bene data inshuti z'umusaraba, niba Yesu atabwiye umuntu ngo ntudusubire kuja mu rusengero nta vyaha bibayo. Oya, mu rusengero n'ahantu hasengerwa Imana isumba byose. Ivyaha biba ku muntu umuntu. None ivyaha ntibiba mu rusengero. Satani ariko arabesha abantu, akura abantu mu ngoro y'Imana, abakurayo.
bakaja ngo none ngo bagiye hirya ngo niho umuntu yobaza none iyo hirya niho atavyaha biriyo. Iyo hirya hari iki gituma uca wemerwa n'Imana ku buryo bwo kuzokwinjira mu ijuru n'amaguru? Hirya hari iki bene data? Ndabamenyesha yuko hirya ahubwo hari ivyaha bindi vy'akandi b'ubundi bwoko. Hirya hicaye guhinyurana, hirya hicaye ubwibone, hirya hicaye kumva yuko wewe usumba abandi bariya basigaye hariya wewe wasumba. Ariko Yesu atabara. Umwasi abikora bizi. Umwasi abikora bizi kuko azi neza yuko ari ijambo ry'Imana yavuga ngo ntimugahebe gukwanira hamwe nk'uko benshi babikora. Ariko muhanurane uko mubonye wa munsi wegereje murushizeho kugenza mutyo. Imana idufashe cyane. Kandi aha Yesu Kristo turabona ko na Yesu yaragenda mu masinagogi, yaragenda gusenga. Kuko turabona uyu muntu yamusanzeyo. None mbese muri ayo masengero ntiyarabona yuko ari abafarisayo buzuyeyo? Ntiyarabona ko ari abanyabyaha bariyo? Aba bamubaje bati kubera iki bakoze ibi kw'isabato ntibari abanyedini, ntibaba mu nsengero. Ariko Yesu byaramubuje kwinjirayo. Amaraso ya Yesu bene data. Ese icampa nshuti y'umusaraba ukuguruka amaso. Ukuguruka amaso ukaraba umutego Satani ariko aratega abantu. Satani ariko aratega abantu abakura mu nzira y'Imana akabumvisha yuko bageze ahandi hantu. Ariko siko bimeze. Cabugufu usenge. Iyi Mana tuvuga ni Imana ikomeye, ni Imana isobanukirwa imitima y'abantu, ni Imana ibona kure, ni Imana. Hari gihe umuntu ashobora kubabona ibintu ukumva umenga ibintu ngo bihindura, ukicara ukaraba uti no kijya kintu ntikimeze neza, kira ntikimeze neza, none ngire gute. Umve nshuti yanje, kuguhindura atari gwawe. Kandi umuntu nawe akaba azwi n'Imana yamuremye. Wewe nta wakubwiye ngo raba naka. Wewe wahamagaye kuraba umutima wawe imbere y'Imana. Ariko ivyanaka wundi nshuti y'umusaraba uvyirekere kuko mwene naka arahari. Haleluya. Aba bantu babwiye umuntu baramubwira bati wewe rero ko wakize ku munsi w'isabato ntibishoboka yuko wikorera ikirago cawe ugende. Murindi jambo bari bamubwiye bati ahubwo guma ngaha nyene, shishikara uryamira icyo kirago, shishikara. Mana we ashishikare aryamye kandi yakize. Muranyumva? Imana itabara. Ashishikara aryama kandi yakize. Uko niko Satani afata abantu akabahenda, agasa nkaho umenga bahendesheje ubwenge, agasa nkaho umenga bahendesha amajambo meza. Bamubwire bati ntugende ku munsi w'isabato, ntiwikorere ikirago cawe. Murindi jambo ntibumvirize Kristo yavuganye nawe, ahubwo umviriza twebwe tukubwiye ngo guma aha. Ariko Yesu ntiyari yamubariye ngo agume yicaye ku mukaze wiwe. Ntiyari yamubwiye ngo agume ku kidengeri cari c'abagwayi, nawe yari yakize. Byabwirizwa ko ava aho hantu akaja mu ngoro y'Imana gutazira Imana. Kandi mu ngoro y'Imana amaze gushikayo niho yabwiriwe amabanga n'Imana. Imana yaciye imusobanurira amubwira aterega ibi vyaha, izi ngwara zawe warumaranye imyaka ni ibyaha wari warakoze, rero wabihariwe ntugasubire. Niwasubira uzobona ibiruta biriya. Yesu ntiyabimariye ku kidengeri ni hahandi tugenda kurondera ubutabazi buva ku Mana. Ku kidengeri ushaka kuhita hahandi uhora uja kwifashiriza ugenda gusenga Imana. Ku kidengeri ushaka kuhita aho hose urindiriye ku Mwami Imana gutabarira. Ariko uyu muntu ahejeje gutabagwa yaciye anza mu ngoro y'Imana, mu rusengero hamwe n'abandi. Nawe Yesu acaza aho hantu, aca basangayo. Imana ishimwe. Rero aca muhishurira n'ibindi. Nawe nshuti y'umusaraba Yesu azoguhishurira n'ibindi. Mu ngoro y'Imana, mu ngoro yitiririrwa Imana, mu ngoro hakoranira abantu b'Imana, Yesu arahari. Kuko naho ho bari 2-3 bahari, Kristo Yesu arahari. Bari abandi nabo bagwaye, Yesu azobasanga umwe wese.
ariko nta hantu nahamwe uzogenda gusanga abagororotsi muri iyi si ntahariho. Naho wovuga uti reka ngende nicane n'abana banje gusa mu nzu yanje, mwene data, aho naho uzohasanga yuko n'abana bawe nabo nyene mudahuje umutima. Nawe ubwawe niwisuzuma uzosanga hari haho hamwe umera neza handi bikakunanira. None nawe uzoca wivamwe wocu uzoca ugirane. Amaraso ya Yesu Kristo atubeko bene data. Tugende twicishije bugufi tuzi yuko twese turi munsi y'ukuboko kwisumba vyose. Twese turiko turarondera mu nyonga z'Imana. Kandi umwami Imana adukomereze imitima, adukomereze kuba imbere yiwe. Imana ishimwe. Reka dusome uriya murongo. Haleluya. Ku murongo wa 13 ngo ariko uwakijijwe ntiyarazi uwo ari we, kuko Yesu yaciye yigira, kuko aho hantu hari abantu benshi. Mwabonye ngo hari abantu benshi, n'uyu munsi hari abandi bantu bari ku kidengeri. Nimba we ubona warahavuye Yesu yakugiriye neza, hariho abandi bakihagaze bakirindira gutabarwa n'Imana. Imana ishimwe. Rero Yesu Kristo nizi saha arakubaza ngo ndagukorera iki. Yesu aragomba kumenya ico wifuza gukorera, kandi arahari, agomba kugutabara, kandi n'umwami asumba abandi. Haleluya. Imana ishimwe. Nshuti y'umusaraba, Yesu imyaka umaze uzunguruka aho hantu, imyaka umaze kw'ico kidengeri yarayibonye, kandi ikimuzanye no kugutabara, ikimuzanye no kukuranda libre, no kukubohora iyo migozi yose. Uyu muntu yari afise umugozi w'ubugwara bwiwe, kuko tubonye ngo bamwe bari impumyi, abandi bari ibimuga, abandi bari iki, ingwara z'uburyo bwose. Nawe yari afise imwe muri izo. Iyindi ngwara yaragwaye uyu muntu yari afise iyindi ngwara y'abanyedini, kuko abanyedini nibo bari bamurongoye, nibo bamwere, donc yari munsi y'ukuboko kwabo. Nico catumye bamubwira bati no, ntibishoboka ko bikorera ikirago ku munsi w'isabato. Kandi abanyedini nabo bagiye kuri Yesu baramushwanira kuko wakoze ibi ku munsi w'isabato. Rero ntibikadutangaze ibyo duhura nabyo. Abantu batarahura na Yesu baba bafise ibibazo byinshi, ariko bamaze guhura na Yesu aca bibakemurira byose uko bingana. N'uyu muntu yaragwaye, ikibazo c'ubudini caciye kimuvamwo, ahubwo aca yakira Yesu, aca aba mu rusengero afise Yesu muri we. Haleluya. Gufita Yesu ntibyamukuye mu rusengero ngo nuko arimwe abafarisayo. Gufita Yesu ntibyamukuye mu rusengero ngo nuko ngo aganzwa n'abanyedini. Gufita Yesu ntibyamukuyeyo kuko Yesu ntiyamubwiye ati vayo, Yesu yamubwiye ati gumayo. Kuko aho nyene niho yamusanze, aramuhezagirira, amwungura n'ibindi atarazi. Haleluya. Nshuti y'umusaraba, Yesu aguhezagire, Yesu agufashe, agutabare. Uko umutabaza Yesu nabagutabare, kandi bya bindi wifuza ko agukorera ku kidengeri uriko, Yesu abigukorera. Kandi numara kuva ku kidengeri uca ugenda mu ngoro y'Imana, usangize ntahe na bene data. Uhoraho Imana agufashe kandi aguhezagire. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko ni Chaine Habonayo. Uhoraho Imana aduhana umugisha namwe. Amen. Data mukunzi wanje ndagushimiye. Haleluya. Wowe ukora mu gatondo, mwijoro, wowe ukora umwanya wose, wowe ukora utabanje kuraba ngo hari umwanya wo kuruhuka. Ngushimiye ibyo ukoze muri kano kanya, kandi ngushimiye mwene data amaze iminsi ku kidengeri. Haleluya. Mwami Yesu umusange, umukoreko, umutabare, umukize. Urakoze kukiza imibiri, kandi urakoze kukiza n'ibyaha navyo. Haleluya. Urakoze Yesu,
uhishurire uyu muntu ibyo akugomba kubimwishure, ibibazo by'ubu bimwishurire. Urakoze kubikoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amena, amen.